umwungere yemewe ni umukuru w'ishengero, nta wundi muntu mu vyanditswe vyera tubona ari hejuru yiwe. Rero abandi baza bitwa ba bishop, bitwa n'abandi ba pastor ariko batatowe n'abizera, Bibiliya muri Yohana 10 batubwira ngo abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi. Kuvuga abantu bose baje mu izina rya Yesu bitwa bungera ariko batatowe n'abizera nk'uko Bibiliya bitubwira baba ari bisuma n'abambuzi. Turabahaye bwakeye abari hafi n'abari kure bivanye naho buri wese aherereye, tukaba tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo mbega umwungere ninde. Umwungere ni ijambo rivuze ngo umushumba mu Kirundi canke se mu Kinyarwanda, canke se uragira intama, inka, impene, uwo niwe yitwa umwungere, ariko bikaba byanavuzwe mu iyobokamana, abantu bose bayoboye abandi bitwa abungere. Rero tukaba tugiye kurabira hamwe, hari abungere batandukanye, hari ba pastori, hari ba bishop, hari ba revera, hari ba representa, hari n'abandi benshi batandukanye. Rero tugiye kuraba ngo mbega umwungere Bibiliya yemera ninde, kuko nta kintu na kimwe Imana itandikishije, na cane yuko Bibiliya ari go rufatiro rwa buri wese kugira ngo tuzoshike mu bwami bwo mwijuru. Rero nkuko twamaze kubivuga, umwungere uwari we, Yesu Yohana 10:11 yavuze ngo ni jewe mwungere mwiza, mwungere yigura intama. Uwo niwe Yesu yarimo arivuga, ariko ntivyagarukiye aho gusa. Amajije kuja mu ijuru yashizeho urundi rufatiro, aravuga ati rero ko ngiye mu ijuru hakwiriye kuboneka abandi bungere bakwiriye kuragira intama zanje aribo bizera kugira ngo ibintu bigende neza. Yashizeho rero itegeko ryo kugira ngo abo bantu bazogendere ko bitwa abungere b'Imana canke se abungere ba Yesu kugira ngo ibintu birushirize kuba byiza. Mu gitabo ca mbere ca Timoteyo 3:1 handitse ngo umuntu ni agomba kuba umuzeza shengero azoba yipfuje ikintu cyiza. Bavuze ibiranga uwo muntu muri ico gitabo uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka hepfo gushika ku murongo w'8, niho bavuze ibiranga uwo muntu ko akwiriye kuba mwiza, yubaha Imana, gakunda gutanga indaro, kandi abo mu rugo wiwe bakaba bamwubaha, mu yandi majambo n'abana be bakaba bizera ubutumwa bwiza. Tito wa mbere igice ca mbere umurongo wa 5 ho baratubwira ngo icatumye ndagusiga ikirete kwari kugira ngo utunganye ibyari bisigaye, kugira ngo buri gisagara cose uhashire umukuru w'ishengero. Umwungere yemewe ni umukuru w'ishengero, nta wundi muntu mu vyanditswe vyera tubona ari hejuru yiwe. Rero abandi baza bitwa ba bishop, bitwa n'abandi ba pastor ariko batatowe n'abizera, Bibiliya muri Yohana 10 batubwira ngo abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi. Kuvuga abantu bose baje mu izina rya Yesu bitwa bungera ariko batatowe n'abizera nk'uko Bibiliya bitubwira baba ari bisuma n'abambuzi. Rero tukabamenyesha yuko abo bungere twamaze kuvuga bose bakora ariko bazeye inyungu kubizera babo, kandi bafise shebuja batumye ari we yarakwiriye kubatunganiriza kubijyaniranye n'ubuzima bwa misi yose, kuko biragoye kuza gusaba impene, intama, y'inkati. Burya rero kubera mwebwe ari mwebwe nirirwa ndagiye, nimurabe ico munkorera. Rero abantu bose bakora ariko bagakorera ibihembo, bahembwa n'intama n'impene n'inka baragiye, abo bose ntabwo bemewe n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bavuze ngo abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi. Rero bantu b'Imana nimurabe muhunge, kuko ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, naho ibindi babwira babizeza ibitangaza ntabwo ari byo. Umwungere ni uko atogwa n'abizera, kandi buri mwizera wese akagira ijwi rimwe nk'uko byanditse mu gitabo kimwe c'amateka ku bantu bakunda iyobokamana cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2 mu mapaje y'376. Rero Imana ibahe imyumvire myiza mu izina rya Yesu.